Kuri wa gatanu n'icubahiro umukuru w'igihugu yahaye umubonano abarongoye ibanki KCB Burundi risanzwe rifise icicaro mu gihugu ca Kenya ariko rimaze imyaka 10 urirangurira ibikorwa vyayo hano mu Burundi. Umukuru w'igihugu yabashimiye ku ntererano bazaniye abarundi haba mu byo gutunganya canke gushigikira imigambi biciye mu kutanga ingurane eka no korohereza abanyamitahe bariko barangurira ibikorwa vyabo hano mu Burundi. Abarongoye banki KCB bashimye ubukerebutsi basanze muri leta y'u Burundi yo yaborohereje muri iyi myaka 10 bamaze barangurira ibikorwa vya mu Burundi, bakiyemeza ko bagiye gufatanya na leta y'u Burundi mu bikorwa bitandukanye vy'iterambere. N'icubahiro umukuru w'igihugu yakengurutse kandi ko bigaragaza ubucuti buri hagati y'ibihugu bya Kenya no Burundi, akifuza mbere ko vyobera akarorero ibihugu vyose byo mu karere k'ubuseruko asanzwe ahagarariye.